igihe kimwe hari iyo mvuka hari amashengero atari make, nagiye mu ishengero y'abaporoti, hanyuma mvayo nja mu y'abakatolika, ndaba abantu kandi burya rero ukuravye cyane gutera kwambara ibintu nasanze byarahindutse. Sanga mu ishengero y'abakatolika migorowazi bari benshi cyane, bari benshi kabisa migorowazi. Mugagiye mu y'abaporoti bose turato ibintu n'ibiki cyadabivuga mu ishengero y'abakatolika barira bana akajya ko mubana mbwira aho bakwira akagamo mukabibura, cyerekana indero mbi. Cyadabigisha muraje cyari cyo kujana umunuko mu ngoro y'Imana. Soma muri Bibiliya bariko barigisha abanyisirayeli isuku mu icumbi, bavuze bati naho uzoba ugiye kwita umugende ufise agasuku wimbe ucufurira, kugira ngo Imana niyaza ntisange hari umunuko guhabwa isubira inyuma. Byanditse uko nyene muri Bibiliya. Mbwira rero aho bavuga bati Imana niyaza iwawe kumva umunuko ica yisubirira inyuma, urabizi neza kwica isubira inyuma. Mbwira rero ucaje umunuko mu isengero yawe ntubwiye kwisomboza, uyumvire irase n'iwawe kugira umunuko. None mu isengero cyane y'umwanda sagasombora cyo muri somborokeje, ejo ubonye urima ntiwimbure ntumenye iyo byavuye. Ni inkuru nibaza mugabo ibifise icigwa iri kwirigisha, nibajije ko ngira ngo cyo gituma abayisilamu baciye bafata ingingo ko atakurya ingurube. Iyo nkuru bavuze ko Yezu akiri ku isi yakina n'abana kurya nyene ko abandi nawe nyene yarakina. Hariho umwana rero bakundana bakamaja kumuhitana ngo baje gukina. Mugabo abo bavyeyi bakaba ari abavyeyi bifise nabo Yezu murazi ko bari abakene, nishikama murazi bo bajanye utunuma, abandi bajana ibobwe. Hanyuma rero abavyeyi bavuga ati ntakwa amajana rero nurya mwana wo kwa Yozefu. Hanyuma rero umunsi umwe acavuga ati ntibajana, reka tumunyegeze, turazi isaha za kumuhitanirako. Umwana bacamushira mu ngunguru baramunyegeza. Hanyuma Yezu ngo arashika ngo aca arababwira ati narije guhitana wa mugenzi wanje tuje gukina, ngo se hari twamutumye, ngo noneho mu ngunguru hari iki, ngo hari ingurube. Hanyuma ngo yego ngo nta kundi ngo reka ndagiye nzogaruka kumuhitana. Hanyuma bunguruye muri yaguguru bakuye bagiye gukura y'umwana basanga ari ingurube. Abavyeyi uba bose bakwita ingurube bari abana. Bisigura iki? Imbere y'Imana ico witaze ko nico kiba. Ni wagenda uri umutunzi ukagenda wambaye ibinyerete mu isengero, wambaye ibicafu utambaye ikirato kandi wari ufise amahera yo kugura ikirato, ubimenye yuko ejo uzoba kirya nyene. Ico witaze ko kirya kintu wiyaturiye umenye ko kigukurikira. Rero baza barahaye ubworo murabuhaye mwebwe mu bufise, mugabo uzi ko atabufise areke kubuhaye.